nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze kuri rumogo rwanyu rumogo rwacu BF aho tudatangwa kugira ngo tubahe inkuru nziza inkuru zitohoje murabiza benshi tubana mu biganiro bigiye bitandukanye abantu benshi bariko baradutelefona batwandikira batubaza ati kubera iki mutakiduha amakuru yo muri Sud Kivu ariko turaje tubabwire uko amakuru ahari turaje tuyabahe idonido ingene vyifashe no musi nje ngaha muri joro kugira ngo ndababwire ino operation ibereye muri territoire ya Warungu muri Kabingo aho Wazalendo ihakoreye operation idasanzwe operation ikomeye cyane ndetse niyo mpamvu navuze ati reka twifashishe umusesanguzi kugira ngo atubwire na cyane ibibereye ngaha muri territoire ya Warungu muri Kabingo bwana umusesanguzi nizere yuko ibibereye aha muri Kabingo ubizi mugabo unkundire wongera uramutse abakunzi bacu kumbura bashobora kutadukurikanya mu biganiro vya mbere bakaronkeraho akaryo kugira ngo ubasuhuze amahoro cyane bwana journaliste ntangwe kuramutsa wewe reka ndamutsa n'abadukurikiranye kuri runo rubuga rwa BInfo urubuga mu byukuri abantu bari kubishimira cyane kuko mwashikiza amakuru agezweho kandi amakuru atohojwe neza umwanya ku mwanya iki kintu nanje ndakibashimira cyane gose kuko nako namwe mudakora kugira ngo mushobore kuzamura baza amakuru ari hirya no hino twari tumaze iminsi nkuko bivuze bwana journaliste tuko turatanga amakuru yo muri Nord Kivu cyane muri territoire ya Masisi hamwe na Warikare rero bitavuze yuko muri Sud Kivu ndavuga nka za musozi ya Minembwe za Bukavu mu cigara Bukavu ko atabishasha biba bihari birahari kabisa ku rubuga rw'intambara ntabwo aba Wazalendo bicaye cyo kimwe n'aba M23 bose baguma ku kivi usivye ko gusa twe mwanya tubana muto okugira ngo tushobora kuba twashikiriza amakuru yose abayiriwe ku rubuga rw'intambara iyi operation rero yabereye mu Kabingo ni aba Wazalendo novuga ko bakwanguye aba M23 basanzwe bari muri Kabingo ku bataze muri Kabingo rero aha Kabingo iri ku birometero 10 na Kamanyola kandi iyo operation yabaye muri Kabingo uyu munsi ije yikurikije iyindi aba Wazalendo bari bakoze ku munsi wejo muri Kamanyola abantu rero bacaye baza ati none ko iyo operation ya Kamanyola mutaye tubwiye bigenze gute muce mutubwira ya Kabingo nabisiguye nuko umwanya wo watubanye muto ariko suko amakuru aba yabuze iyi nkuru rero bwana muri Kabingo aba Wazalendo bakoze igitero kitaremereye cyane gose cyo kuvuga ngo bace bagumya ibirindiro bagavye ku ibitero oya ni igitero novuga cyo gukwangura ko abagwanyi baba bari mu birindiro byabo no kubereka yuko uhari kandi ufise inguvu muri kino gitero aba Wazalendo bakoze bwana journaliste bashoboye kwivugana ingabo zine za M23 zaziri muri bujya buce ndetse ku makuru dufise nuko hageze isambiri y'ijoro amasasu acumvikana muri Kabingo mugabo atari amasasu menshi cyane gusa ashemeye amasasu make yariko aravuga akivugira hano muri Kabingo abo Wazalendo rero bari ku kivi muri Sud Kivu turazi yuko benshi ubu bari mu micungaro y'igisagara ca Bukavu niho bashize inguvu kugira ngo kiya gisagara bakigarukane amakuru rero nuko no mu ikibuga c'indege ca Kavumu kuva hirya yejo niho aba Wazalendo batanze amasaha 48 kuri M23 kugira ngo bashobore kumanika ibigwanisho byabo hejuru batiriwe bararasana kuko ngo bipfuje yuko uvyohaba mu nzira y'amahoro batarinze gusesa amaraso anje nibutse n'abadukurikiranye yuko muri Kavumu centre haramaze kubonekana ku bwinshi ingabo za leta y'u Burundi iki rero ni ikintu gica kiza kuhira ikiganiro tuje gukora yuko ku ruzinduko umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu leta ya Kongo yagiriye mu bihugu bitandukanye ni novuga ko ari ingaruka cyangwa se ni namatunda ya rugero ruzinduko gujya mushikiranganje aho
ingabo za leta y'u Burundi zashoboye kugaragara ku bwinshi mu micungararo ya Kavumu centre. Asante sana bwana Musisa ngo tubwiye yuko muri Walungu imigwano yo bikiba kugira isaha zibiri bari bakirasana mbega ushobora kutubwira uburyo bariko barahanganamwo bariko barahangana amaso ku maso bakoresha imbunda nyabaki canke bariko barababomba. Bwana journaliste iki gitero bakoze navuze ko atari gitero gikomeye ni cya gitero cyo kubira umuntu aba wazarendo hariho n'amavideo nashoboye kuronka sinzi ko naguhaye aba wazarendo bariko baraja hano kugaba igitero muri Kabingo aho baca ku mihana y'abantu babaramutsa bababwira ngo twebwe turi aba wazarendo ntimugire ikibazo tuje gukora igikorwa cy'iteka kugira ngo namwe tubahe ikizere yuko vuba cyane tuza kubakurako uyu mwansi ababujije amahoro muri kano karere kanyu ariwe M23. Rero imigwano yahabaye bakoresheje imbunda ntonto indi mbunda zari ziremereye najya ama mitrailleuse arireje ataremereye ajya ikoresha umuntu umwe batarinda kugira ngo akore babiri canke batatu. Rero imigwano yahabaye ntabwo ari imigwano ikomeye nkuko nakivuze yari ya migwano nyene yo kubira abawazarendo bubiriye aba M23 ku birindiro bari baremwe hano muri Kabingo. Asante sana mbega wazarendo imaze kubira M23 niho bayameze nk'irwa canke baracanganira mu kibanza. Bwana journaliste ku makuru dufise nuko ngo bisa nkaho bahamutse naye masasu muze karavuga akivugira muri hano mu Kabingo naba M23 ariko bararasa kubwo kwikanga bibaza yuko ho bari abawazarendo bagumye muri burya buce ubundi abawazarendo bakubise gusa akanya gato baca bakora repri basubira mu vyabo no kuvuga ubu tuvugana hariho n'abantu batazi ibirindiro by'abawazarendo aho biri muri kano kanya kuko tumaze iminsi tunabashize n'amakuru muri kajya gace nuko abawazarendo ubu benshi bibire muri Sange Sange urabona rya Tronso Mbasange Ruvunge na Kaziba hamwe baheruka gukorera ibara ritagira izina igihe bica aba M23 n'aba RDF benshi cyane gose ku rugero uteye ubwoba. Bwana Musango nguzi reka ndagusabe inyamba ofisi cyongera ku kishongera ko mugabo nyamba atacu ofisi hama turangiza ikiganiro cacu nizera yuko abantu ivyo bari badusavye byinshi turiko turabibahereza. Bwana journaliste ico no kongera ko nuko muri Sud Kivu nukuri imigwano ni myinshi imigwano ni myinshi nuko gusa umwanya uteye kuri atworohera no mu misozi ya Minembwe ndazi ko habaye operation kandi te ubwoba ikomeye yahitanye abatwigwaneho benshi n'abari dutabara nuko umwanya utadukundira ariko n'abadukundira turaza kubisisangura tubishikiza abadukurikirana kuko biza yuko nabo baguma ku mwanya baronka amakuru agezweho umwanya ku mwanya kabisa nko mu vyumvise umusisanguzi aratwemereye kutuzanira amakuru yo mu Minembwe reka nanje ndabaseze ndabwira ati bye bye ndanabifuriza ijoro ryiza ciao ciao.